Receive more. Oh my God. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Now, in the realm of the spirit, is like I see number 4. Ah, ufise abana bane bari munsi ya. Can I prophesy? Wewe alikura simba imani ikivuga ngo ngiye kugira neza mama Mabruk. This is the word of God. You see, can I prophesy? Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Say yeah. Ngichinjiranga Imana atangiye kuvugana nanje kubijanye n'igikorwa cyawe. Tell me papa. Son of Major. Tusi murabona umuntu ari tayari kwakira prophecy. Unaona mtu mwenye yuko tayari kupokea unabii. Nabonye Imana yugurura saison shasha. Niliona Mungu anafungua saison mpya. Nabonye Imana yugurura saison shasha. Niliona Mungu anafungua saison mpya. Imbwiye ngo nduguriye saison shasha kubwiwe. Ndabaza niye season. Nikamuuliza saison. Irambwira ngo ubwa mbere namuguriye saison ya preparation. Ariko ubu ndamuguriye saison y'ibikorwa. Uko nyene ndiko Yusi aratangiye kumva. Uyu aratangiye kumva atagiye no muri Zaburi. Urahezagiwe mu gitondo saa 6 no ku mugoroba. Urahezagiwe mu gitondo saa 6 no ku mugoroba. Wewe alikura simba imani ikivuga ngo ngiye kugira neza mama Mabruk. This is the word of God. You see, can I prophesy? Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Now, in the realm of the spirit, is like I see number 4. Ah, ufise abana bane bari munsi ya. Can I prophesy? And in the realm of the spirit, I see like a 2. Aha, can I prophesy? Senior Major. Ndashaka kuvugisha kubera umunezero wawe. Ndashaka kuvugisha kwishengero cyose ndiko ndakora banagisha. Say a prophet of Jesus. Barara Bashata. You have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Harigiye kimwe ugeze kutubwira ngo twandike mu bubamfu. Twandikisha ububamfu dugushenga hamukuye. Iyo ngiye ku kazi ku gatondo ndumva ibicunga ibyo bicura abahingira 500 icyo genda niyo mafaranga ntangurira guronka nuko ego ikindi gira kabiri iyo nzi kunda gusohora amafaranga bicanga ndabyumva mu gitondo nkiva muhira kuva kiya gihe wavuze ngo twandikisha ububamfu ukuboko kwa kwarakiriye prophetic. Receive more. Oh my God. Too much. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the air. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Navuze ngo sezo ya mbere yari yarugurutse, yari sezo yo gutegurwa, ariko ino sezo ni sezo Imana yemeye kukoreshwa. Yarakwemeje biciye ku mwana wakoze kunda.
ugiye gusengera abantu benshi bakire, ugiye gukorera abantu benshi batabagwe, ariko bigusaba kugira ubwenge, umenye aho wateguriwe, umenye aho uzana raporo kugira ngo ushobore kubandanya ndagufuka. Inyuma yaho izozana sezo ikurikira, inyuma y'iyo sezo nazonye Imana izana sezo yo guhagararira igikorwa, ariko iyi sezo iri hagati ariyo sezo yo gusengera abantu. Ni sezo idasanzwe, kuko muri sezo yo gutegurwa niwajayo bazoca bamenya ko koko nahamagawe n'Imana. Niwarengana iyo periode, Imana izocigutwara rero muri periode yo guhagararira igikorwa. Periode igoye ni kuko igihe ibitangaza biboneka niho umuntu bigora ko afadika, ariko niwihangana muri no periode ukaguma mu rutonde rw'ishengero, ukaguma mu rutonde rwa komite pastoral, ndakubwije ukuri abantu bagiye kumenya yuko Imana ishoboye kurestora umuntu, Imana ishoboye kugira neza umuntu. In Jesus mighty name I pray. Say yeah!